ikintu kimwe kinyohera abanyagitega n'abantu ba mbere bafise amahera kw'isi yose. Ahantu hari umugwizatunga wa mbere ashobora guteka ibiro 10 by'ibiharage by'ibihitira bikazigira akoresha dimira canisha. Aro kuri papa siyera abanyagitega bafise ingabirano imwe gusa, barazi kuba bagufi. Alo Igitega abahungu baho nta duhungu twivyimbya, usanga twivyimbya twashize amaboko mu mufuko nk'uyu. Ugasanga umushene afise ifunguro za 39 kuri pote senti kandi apanze chambrette. Alo uri Mikaeli ndakunda agatumirize nk'uyu. Wabonye yinjiye atakaravye. Alo umeze uti mwikomera amashi. Abantu b'Igitega umuntu wa mbere ashobora kuberwa ku 30,000 ari impuzu n'izimbutse Igitega. Alo umukomere gukadona deodora ntuzutore yabaho mu Gitega uzabura kuzomunuka igikakwe. Ugasanga umukomere gukadonye mu Kigiti uzabunuka mu kanwa. Igitega ahantu hambere akora barayishingira. Alo niyagira umuntu waviva atari umuvivante, niyagira umuntu wapata atari umukokayi. Uyu munsi twatumene muri primitike. Alo uri pigifitso ihewe porosana ekitira guteye injugu. Twikomera amashi abanyagitega. Nta muntu n'umwe w'Igitega igituma intara ya Gitega iteye imbere abanyagihugu baho nta n'umwe akuze ubugari dugumba rimwe, ariko abanyagitega bafise dego. Alo niba usigaye kimwe narisohokanye yo hewe abakobwa b'Igitega uhamagaye umazarana na 5. Aho rero ni umiriza namandareke kudutobera. Alo umiriza ugasanga umuhungu arivyimbye akambara ipantaro izimvye ishati izimvye ariko umwicaranye ukumva umuduhu kumbe yambaye agakabutura gatobaguritse munsi ukumva uruke ariko deodorira moto ariko munsi ari bisoro. Alo nibutse amagomba naboneye mw'ikambi y'Ubutabira. Era attention, iyo umukobwa asa n'iyina mu rugo hariho intambuko ziwe atambuka ry'imikishinda. Mbere waragize mariage? Oh, j'ai déjà marié. Ariko umukobwa asamiye inda y'igitwarira iwabo arayinyegeza usanga yayiboshe n'imisipi. Alo uri mawe hewe natwe akavura katwikiye Igitega sha nubwo pesha ubugari n'amahera narose karanyanyaye. Sawa Mukomera amashyi menshi.